Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Kwiriba ni ikiganiro cy'imico n'akaranga abarundi bo mu ngeri zose bavomamo mukagira muti bavoma mwiki amayago imigirwa n'imigenzo byaranga abarundi baho hambere ni n'akaryo keza ko kumenya kahise dutegura kazoza k'igihugu kubakiye ku muco wa kirazira umuco n'akaranga ni nayo nkinzo n'ikigwanisho mu guharanira no gutsimbataza intwaro ibereye n'ubumwe bw'abarundi gucumviriza no guterera ni kuri radio Igicaniro. Ikaze nigwanyu bakunze namwe banwanyi ba radio Igicaniro na cyane cyane abakunze b'ikiganiro kwiriba ikiganiro c'imico n'akaranga byaranga basokuru mu Burundi ibwa Nyaburunga. Arsene Bitabuzi ndakibashikiriza farijwe na Chantal niragira mu buhinga bw'ivyuma tubabwiye tuti kaze murakagira amasabo mudutize amatwi tubayagire namwe muvome kwiriba ryacu ryuno munsi. Nkuko rero muheruka kubivoma kwiriba ryacu riheruka aho twababwira ingene intwaro ya cami yari itunganije uno munsi twashimye kubabwira igice cya kabiri ari naco gice cya nyuma kubijanye n'intwaro ya cami ariko rero tukababwira kwitituka ry'iyo ntwaro ya cami. Iyo ntwaro ya cami rero yahavuye isenyugwa buhoro buhoro kuva ku muzo w'abakavantara na cyane cyane ku muzo w'ababirigi batwambura akaranga mutima kacu babanza gusambura urwego rw'abanyamabanga nkuko mwabyumvise mu gice cya mbere imwe mu nkingi ikomeye mu nkingi zari zubatse intwaro ya cami. Muti mbega babigenjeje gute inkurikizi zozo zabaye izihe ibi nibindi akaba ari byo tugiye kuvoma kwiriba ryacu ryuno munsi dufashijwe n'umutumire wacu yanatuganiriye kubyitunganya ry'intwaro ya cami hari mu gice cya mbere nawe n'umushinga ntahe muganga Alphonse Rugambara. Muganga tubaramutse tubahe n'ikaze kwiriba ryacu ryuno munsi. Urakoze cyane Arsene ariko nagira nsaba imbabazi kuri mwebwe no kubaza kutwumviriza kuko maze iminsi mfise aka gripe yego niyo ijwi ryahindutse gatoya ariko ndizeye ko baza kubyumva neza. Birumvikana cyane ngira ngo baraja kuvyumva kandi ngira ngo bamaze gutanga imbabazi nuko ego ngira ngo barabihanganira. Hama rero nkuko nariko ndabivuga uno munsi muganga tugiye kuganira kwitutuka ry'intwaro ya cami mu kiganiro giheruka mwaratubwiye ingene intwaro ya cami yari itunganije imbere y'umuzo w'abakavantara. None ga muganga ko inyuma yo kuronka intahe yo kwikukira tubona hari ibyahindutse mu burongozi twagiye tubona hagaruka tukabona abashikirangoma abashikiranganji n'abashinga amateka mwotubwira iryo hinduka iyo ryavuye ga mushinga ntahe Rugambarara. Murakoze cyane nivyo hari ibintu byinshi byahindutse muganagira mbanze nibutse gato ikiganiro twagize kuko ikiganiro twagize twashimikiye cyane ku nzego intwaro ariko igihugu kigizwe n'ibintu byinshi kandi birafise akamaro byose ibyo bintu rero bikaba bijanye nk'uko novuga kugira ndabitohoze naje nyene uko naragize ubushakashatsi nafashe intumbero y'umushakashatsi mukuru yitwa Karl Marx yerekanye ibihe nyamukuru bitumbereye mu terambere ry'igihugu. Ibyo rero ibyo bintu bibiri bikaba biri ubwa mbere ibijanye n'ivyiyumviro cyo mu gifaransa bavuga le monde idéal ibindi navyo ikaba ijanye n'ingene abantu babayeho ingene batunga ingene bahinga cyo yise le mode de production abantu babayeho ni igiki cyerekana umuntu atunze n'umuntu adatunze
hagati yabo haba imigenderanire, iyo migenderanire imeze gute, ni myiza cyangwa irimo agakinyizo, n'ibyo byose ni igisata rero nacyo nyine gihambaye, kuko kurya byerekeye ivyiyumviro n'ivyiyumviro nk'ibintu twavuze byo gushinga inzego, ibindi vyiyumviro nibijanye n'ingene abantu basenga uko bemera, ibyo byose biri mu vyiyumviro, ibindi nabyo nibijanye n'ingene uko abantu biyumvira imigenderanire hagati yabo, nk'iwacu i Burundi cyangwa mu karere ka le royaume bantu hari icyo bita ubuntu. Ubuntu ni ikintu ma royaume bantu bose basangiye kandi ari filozofi nininya cyane. Ibyo byose biri muri byiyumviro, mu byiyumviro abantu biyumvira ingene bashobora gutunganya imibano yabo hagati yabo na hagati n'ico bemera. Yashobora kuba ari ibimungu byinshi canke imana imwe canke n'ibindi bigaca bizana ibyo gusenga n'ibindi. Ibyo byose rero nivyo bigize civilisation, nivyo bigize iterambere y'igihugu. Iwacu novuga yuko twari tugeze muco nise iterambere ihagaze ku nka n'imirima. Inka n'imirima nivyo vyerekana umutunzi cyangwa utari umutunzi. Igituma ndashatse kutujija ko cyane nuko nza gushobora gusigura ingene Burundi bagiye burahinduka, ni byavuye hanze, mugabo byari gushobora no guhinduka bijanye n'ingene inzego zari zitunganije canke ibyo byose bijanye n'imibereho ingene byari bitunganijwe. Kuko na civilisation iterambere irafise ingene ishobora gutera imbere ikarushiriza tunganya inzego, babonye yuko ari iki n'iki kitameze neza bakagikosora. Nk'ukuntu Ntare Rushatsi yaje ku butegetsi, ico bakosoye nuko habaye ingwano hagati novuga abavyeyi ba Ntare Rushatsi gusubirira Soro canke Jabwe, habaye ikibazo hanyuma bararwana. Ababanyi rero nibo baje gutatura, bahashira rero uyo Ntare Rushatsi, hanyuma baratunganya vyose bijanye n'ingene umwami atanga n'ingene umwami yimikwa. Ibyo byose byari nka evolution, gutera imbere gatoyi mu byerekeye inzego z'intwaro. Rero tugaruke neza ku kibazo, kwerekana ubwa mbere ingene icyo gisata kijanye n'imibereho uko cyari gitunganije. Narababwiye mu kiganiro giheruka yuko turiko turavuga inzego za kera, sinigeze mvuga abahutu cyangwa abatutsi, nabuze imiryango, kuko imiryango nk'uko nguma ndabivuga ngo ndabivuga cyane uko abantu bavyumve, imiryango niyo yagize Uburundi. Imiryango rero nayo nyene hariho ikintu kijanye no gukumira. Hariho imiryango itari mu nzego. Ugukumira naho byavuye kuki? Byavuye ku ngwano zabaye muri iyo myaka aho Uburundi bwari ko burashingwa. Izo ngwano rero zaratumye haba nk'imiryango itabona neza abandi. Ni nk'uko novuga ubu turi mu gihe cy'imigambwe, abagira politike kera yari imiryango, novuga ko ariyo yari imigambo ya kera. No kuvuga ko abonye bakumirwa muri ico gihe c'intwaro ya cami. Ego, kuvuga yuko habaye ingwano hagati y'ubwami bw'Uburundi kuri Ntare Rugamba cyane cyane, hagati y'ubwami bw'Uburundi n'ubwami bw'Abahinda n'Abashingo bari bitwa Abahima. Iyo ngwano rero yavuye ku bintu ntorinda kuvuga cyane ngaha mu kera barabizi, hariho n'inanga igivuga. Ibyo rero byaratumye abitwa Abahima imiryango yabo ikumirwa mu ntwaro muri icyo gihe. Mugabo aho batakumiriwe ni mu mibereho, kuko hariho navuze kare ko mu mibereho y'Uburundi byari bihagaze ku butunzi bw'inka canke intara, ubutaka. Ubwo butunzi rero hariho mu Kirundi ikintu bavuga kunyaga. Kunyaga abarundi ntibacumva neza hajya, kuko bafashe ukunyaga mu gice kibi ari nk'igihano. Mugabo kera umwami
yari ganza asabwa nk'uko twabivuze. Iyo rero umuganye umusaba inka yategerezwa kuyironka. Usanze yamaze gutanga akabona asigaranye inka nkeyi, yaratuma abantu biwe bakagenda kuraba umuganwa canke umurundi mututsi afise inka nyinshi, bakamunyaga igice c'inka ziwe kugira ngo azishire ibwami. Umwami rero ntisi kuvuga ko yabaguhanye, ahubwo yabashimye inka zawe kugira ngo nawe ace azitanga, ace aguma ari ganza asabwa. Iyo ni rwo ruhande rwiza rw'iryo jambo kunyaga. Ni nk'uko twovuga muri iki gihe c'ubu gutanga ikori. Abarundi bategerezwa gutanga ikori, sivyo, kugira ngo leta ishobore nayo gukora ivyo itegerezwa gukora igihugu, kugira ngo ayo makuru aba ariyo yubaka igihugu. Yego, ni ukuvuga rero uko kunyaga harimwo ugukorera neza igihugu, kandi umuntu anyazwe muri iyo ntumbero yaranezerwa rwose, akavuga ati umwami yashinye inka zanje. Ariko hariho rero kunyaga iyo umuntu yakoze amakosa baramuhana, bakamunyaga icyo bita kunyaga urukomba amazi, kuko inka ziwe zose barazitwara agasigara arimwo. Aho yakoze amakosa. N'ubu muri iki gihe cya civilisation yindi, iterambere yindi ihagaze ku mafaranga n'ubumenyi, cyo novuga capital savoir, iyo umuntu yakoze amakosa canke ntashobore kuriha ideni, ibyiwe barabitwara nk'uko mubizi. Rero ntitutangare cyane ku byaba kera, nitubishire mu kiringo cavyo, ko abantu babona ko ibintu byari bimeze mu gihe cy'iyo terambere. Ariko ugiye ubirabishije amaso y'ivyo vy'iterambere, urashobora kubitahura neza, ntuce ubisuzugura gusa. Toga kw'ijambo. Aha rero muri ico gisata c'imibereho niho tuza kuvuga rero abatutsi, abahutu, abatwa, kuko niyo mibereho. Umurundi kugira ngo abe umuntu atunze, abafise inka n'imirima. Uwudafise inka n'imirima agira iki? Aza gusaba uwufise, sivyo? Iyo rero agiye gusaba uwufise, baragira umunsi mukuru wo gutanga inka canke wo gutanga itongo. Cyo gituma kera abantu birahira uwabahaye, bakavuga uwampaye inka canke uwampaye isuka. Nicari igitusi namba abantu nibavyumve, kuko ntibabitahura neza, kuko ntibyaja muri cyo no kwita context ya kera n'imigenderanire abantu bari bafite. Barubahana cyane, uwatanze yarubaha uwo yahaye. Byarashika yuko nk'uko bishobora gushika umututsi bafise amanyama akagufata nabi, muri ico gihe icyo wagira warashobora kumuvako ukagenda kuvuga ibyo byarashika. Barashobora kuva ku muganwa gufata nabi ukagenda ahandi kusaba uwundi muganwa, ivyo byarashika. Nicyo gituma abantu barashobora kuva kuri iyi ntara bakagenda mu yindi ntara gusaba uwundi muganwa, kuko baba ko atabafashe neza. Aha rero niho duca dutangura kuvuga amoko y'imibereho. Igituma ndayita amoko y'imibereho, naha birakwiye ko haba insigura abantu batahura. Maze iminsi mbona abantu babaza ati mbega ubuhutu n'ubututsi n'ibiki, amoko n'ibiki. Mu Kirundi ijambo ubwoko ntushobora kurikoresha ryonyene. Kuvuga ubwoko nk'uko tuba tubivuga tukabinyanyura nk'uko abazungu bagize ngo ni ethnie, nikosa ry'Ikirundi. Ubwoko, ubuze ubwoko utegerezwa kuvuga ubwoko bw'iki. None ga mutumi wacu ntaguciriyemwo, ibyo nibyo biheza bikatuzana aha nahereye mbaza nti mbega tumaze kuronka inka yo kwikukira, kubera iki twaciye tubona ya mazina ahinduka, abashikirangoma, abasikiranga. Biraza kutuzanaho mugandagira wumve yuko igihugu gihinduka muri byinshi. Kuko nakubwiye yuko mu nzego za kera ntibavuga ubuhutu n'ubututsi. Murakeneye kumenya ni hehe babuvuga ubwo buhutu n'ubututsi. Ni mu bijanye imibereho, si muri politiki. Kuko aha wambajije abashikiranganji, abashinga amateka n'ibindi, none ni kubera iki imiryango batakivuga, bavuga amoko? Kuko muri ko muraraba leta ubu muraba ati mbega ni abahutu bangahe cyangwa abatutsi bangahe, sivyo? None muza kubimenya gute mutabanje kumenya aho byakomotse?
aho byahinduriye rero nicyo gituma navuze ntitugira aka kantu ko gusigura neza kuko niho abantu baheza bakabitahura uko byabaye twumva inkomoko yabyo rero kera ayo majambo umuhutu umututsi umutwa ntibyavugwa muri politiki byavugwa mu mibereho hakaba haba relation socio-economique ni kuvuga imigenderanire ihagaze kuri ubwo butunzi cyangwa kutabufise ubutunzi bikazana rero umwe avuga ati urya n'umuhutu wanje kuko namuhaye inka kandi twumvikane ngaha umuhutu si umuhutu wa bose aba afise shebuja tugarutse kuri ya miryango ubwira mu bitahure neza nta muntu aza kuvuga niba muzi imiryango ngo umwendengwe wanje cyangwa umuhaza wanje ntibibaho ariko wavuga ati umututsi wanje cyangwa umuhutu wanje kubera iki kuko hari ibyo bahanye bagiraniye amasezerano mu kibano jewe ndakenye ibi woshobora kumpa abundi ati ndaguha mugabo umenye yuko uzosubiza uzonyokorera ni nk'uko muri iyi myaka ugenda muri banki ugasaba ingurane iyo ngurane uzotegerezwa kuyisubiza ugashyiraho n'inyongera ibyo si byo ariko ubu uko tubivuze uku nta n'umwe bibabaje mugabo tubishyize kera kubera ayo majambo yagiyemo ibindi baca batangura kuvuga ngo byari bibi byari biki reka namba abakera bo ntibabona ko byari bibi kuko uwukenye abakenye arashobora gusaba kandi uwo yabaye umuhutu no munsi akoze neza cyangwa agasubira akagenda nk'ibwami bakamuha izindi nka akabironka nawe agashobora guha uwundi nawe nyine yashobora kugira abahutu biwe yego birumvikana murabyumva rero ngaha rero ndabishimike ko cyane kuko birakenewe ko abantu babyumva identite akaranga k'amaraso kera n'umuryango n'umurundi murabyumva ariko ubuhutu n'ubututsi ntabwo ari ubw'amaraso bujanye n'imibereho uburimo ni nk'uko twavuga mu masosiyete y'uburaya tubuze ababurjwa cyangwa abaseri n'imibereho ntabwo ari y'amaraso abaganwa nabo nyine hariho ibice bibiri mutegereza kubyumva kuko turaza kuraba ingene byagiye gutituka hariho abaganwa bo mu nda y'ingoma abo baganwa bo mu nda y'ingoma n'abakomoka kuri ntare rusha gushika ubu bafise amazina atandukanye ibyo ntituja kubijako cyane hakaba rero abaganwa bitwa abaganwa b'inkebe abasomye ibitabo bya kahise k'uburundi barazi igitabo ca Gahama yerekanye ingene abagano bari bameze aho abazungu ababirigi bashatse kubihindura arerekana tablo irerekana abaganwa b'abezi abaganwa b'abatare hanyuma bakerekana abahutu n'abatutsi mugabo kuri icyo kintu ndavize icyo ndabivugako abo baganwa abahutu n'abatutsi bitwa abaganwa b'inkebe kuko saba bo mu nda y'ingoma abatare n'abezi nabo mu nda y'ingoma ariko iyo tablo bagize Professor Gahama ni umuntu yanonosoye byinshi cyane n'ukuri mugabo nibaza yuko bogerageza kugira ubundi bushakashatsi bakaturonderera imiryango yabo bagana ibyo aribyo byose ndumva yuko ari na byinshi ukumbure ko ikiganiro cyacu gifite umwanya muto duse n'abaduga ku ijambo ariko tuzotunganya ikiganiro nk'icyo utuyagire reka rero turabe ingene ibyo byose byagiye bitituka umuzungu ashitse ubwa mbere yagize ingwano aho yaciye hose mu bindi bihugu byose yagenda tangorane agashika agakura abami agaca afata aho nyine agatwara uko yishaka i Burundi bamaze imyaka indwi barwana iyo myaka indwi abadagi barahigiye ibintu byinshi gutebaho bavuga ati reka twumvikane n'uwo mwami ko baragerageje kuzana abandi bamurwanya nka Maconjo na Kirima ariko byabaye imfa gusa kuvuga ko hariho ikintu cyabatangaje rwose kubona umuntu yitanga kugira ngo umwami w'Uburundi ntapfe kuko bari bazi ko umwami apfuye n'Uburundi wabupfuye yari ibihombe n'umuntu no kwita ko yari umutabazi nk'uko bari babivuga kera kandi abatabazi
kera baca babaganwa n'ababakomoka ko baca babaganwa kuko cyari ikintu gikomeye cyane kwitangira igihugu. Uyo bihome rero abantu barazi uko byagenze. Ibyo rero byaratangaje abo bazungu bati aba bantu ntidushobora kubatsinda, reka twumvikane na Mwezi Gisabo. Na Mwezi Gisabo abamuhanura nabo nyiravuga ati gatwami tukubwira yuko aba bantu bakomeye, abarundi bariko barapfa, reka twumvikane nabo. Aratebara arabemerera. Abemereye basha baramuha ibihano, mugaba mwumva ati naho tuguhaye ibihano turemeye yuko uri umwami mukuru wo ngaha. Inatako Maconco baramwita Kirima nyene yarapfa, naho bamwangaje muri Malawi, ariko ko twabisomye yapfiriye i Burundi ashaka kugaruka. Rero aho rero baciye babona bati hariho ikintu gikomeye gifashe iyi ngoma. Niki barabirondera koko basanga ubwa mbere n'abanyamabanga. Abanyamabanga abashoboye kubashyira hasi cyane ni abapadiri, kuko ibyo z'abanyamabanga bifise isano n'ibijanye n'ukwemera kw'abarundi, n'ibijanye ugusenga kw'abarundi, n'ibijanye imigenzo yose y'ubwami, ingene bategerezwa kubahiriza ubwami mu banyagihugu. Ni ukuvuga rero yuko umaze gusenya ibyo kubahiriza umwami n'Imana ubusenye byose. Ico rero nico kintu nyamukuru. Nangira ngaruke ko ku miryango uwo nyene, kuko iyo miryango yari mu banyamabanga niyo ahanini baciye bita abahutu. Kubera iki? Kuko bavuye muri ayo mabanga yabaha agaciro cyane, bari nk'abashinga amateka b'ubu, abakenguza amateka b'ubu, bari bakomeye rwose. Abo rero barabakuye n'umuganuro wakozwe na Padiri Kanonika. Abarundi ntibari baha agaciro, ni ukuvuga ko ubutegetsi bw'umwami bwagabanutse rwose. Ikindi nacyo cyabafashije ni uvuga ni ingorane zari hagati y'imiryango y'abami. Murazi yuko Mutaga atamaze igihe kinini, Mutaga Mbikije ko yishwe na mwene wabo Bangura, hama haba ingorane rero hagati y'imiryango y'Abagano. Izo ngorane zaranatumye n'umwami Mwambutsa bamukurikirana kugira ngo bamwice, baramunyegeza. N'abamunyegeje ndafise ivyemezo ko ndabazi, ariko bikeneye ko nobivuga ngaha. Baramunyegeje kuko hari hakiri ingorane hagati y'iyo miryango. Tushobora kudondora ibice bitari bike by'i Burundi Abaganwa bagiye baragira ingorane. Hari bamwe bavuga ati turemera abazungu, abandi batika nitubemera, hagati havamwo ingorane. Ikindi rero novuga muri ico gihe nuko umwami Mwambutsa yari mutoyi, yaramaze igihe hatwara abo bita les regents, abamutwarira, ariko umuzungu rero agenda afata neza kumenya abarundi naho iyo bagondora kugira bake mu mizi. Yego, hamwe twavuga ivy'imiryango, wewe sije yaravye. I Burundi ko twashyize imbere umuryango kera, wewe aza rero mu byo yanditse byose atangura kwandika yuko ari Abatutsi batwara, Abahutu batwawe. Aha maze kubabwira iyo Ubuhutu n'Ubututsi buva mu mibereho atari muri politike, murabona ko ngaha ikosa nyamukuru ryamaze kuba, kuko muri abo biswe Abatutsi hariho abari bakumiriwe, kuko urunani rw'abatwara kera yari urunani rurimwo Abanyaruguru, Abahanza, Abajiji, Abashubi. Ubwo rwari urunani rwakumiriye Abahima. Aha kenshi abantu ntibakunda kubivuga kuko Abarundi umurego turatinya ukuri. Ivyo n'ukuri, barakumiriwe kandi barakumirwa nabi kiretse mu mibereho. Muri make uti hari hasanzwe hariho ingorane, naho bavuze uti hari ubwoko bw'Abatutsi batwara, hari ubundi bwoko bw'Abatutsi bwari bukumiriwe. Bwari bukumiriwe, ni ukuvuga ko ubwo bwoko bw'imibereho umuzungu azavuga ati nibwo butwara. Ncavuga ngaha ni ikosa rya mbere y'ingaha, sivyo, sibwo butwara kuko hatwara imiryango. Ataraduga ko rero agiye kubona yuko atari vyo. Aha no saba ko abashaka kugira ubushakashatsi kuri ivyo cyane bosoma igitabo ca Mayugi asigura ingene ivyiyumviro vy'ihonyabwoko ingene vyaje kubera ivyo. Yerekanye ingingo zitanu nyamukuru
zitwereka ingene Burundi bwatabutse ntibusubire kuba igihugu. Batuzaniye akahise k'abahutu n'abatutsi n'abatwa, akahise k'imiryango y'abarundi ntavyo bigeze babona. Tuga kwijambo ndumva wariko nabikomoza kunatubwira n'intandaro gitituka ryo ntwaro ya cami. Yego. Aho rero umwami asigaye ariko ko wenyene. Bakuyeho abanyamabanga, baciye barengera kubaganwa b'inkebe bamwe n'ababwira b'inkebe. Yego, batava mu nda y'ingoma. Batava mu nda y'ingoma. No muri abo nyene bafata abo batanguye kwita ngo n'abahutu. Aho novuga ni n'abahutu bande. Ko abaganwa nabo barabahutu bande. Ko nabo nyene bari bafise abahutu. Mugabo bakuye muri ubwo butegetsi batagifise ababashikanira, batagifise abo batwara, kuri baracika abahutu ngo baca bagenda gusaba inka baja mu mugwi watwara. Niho rero batanguye kwandika ku makarata, kuko abazungu bazanye carte d'identité, karangamuntu. Kuri izo karangamuntu bandika ubwoko. Nababwiye kwandika ubwoko bwonyene n'amakosa, cyari kuba ubwoko bw'imibereho, mugabo bw'imibereho barabikuye baca bavuga ati ni ethnie. Ethnie mu Gifaransa n'abantu basangiye intara, basangiye imico kama, basangiye ururimi, basangiye byose. Ariko twebwe mu bujuju turimo ntitubona ko baduhenze. Abarundi nibo boba ubwoko muri iyo orientation batanze. Abarundi yoba etini y'abarundi bose hamwe. Boba etini y'abarundi. None mwari muzi yuko Uburundi bwa Ntare Rugamba bwagabuwemo gutatu. Naha n'ingene bononye igihugu, ukugabura Uburundi bakabugiramo ibice bitatu. Igice kimwe kiri muri Kongo, ikindi gice kiri muri Tanzania, hakaba n'igice rero twebwe dufise ubu. Badutwaye ibirometero kwadrato bihaka kungana 90,000. Ivyo mwari mubizi? Ibyo nabyo ngira tuzotunganya ikiganiro nabyo tuzobitunganya kuko birakenewe cyane. Ni naco gituma muririmba muti warapfuye ntiwapfuye. Naho byavuye. Abapadiri banditse je twarayaze warapfuye ntiwapfuye nukwibutsa yuko Uburundi bari bunini bwa Ntare Rugamba, hama barabupfunya babugira buto, ariko buguma bwitwa Burundi. Buguma bwitwa Burundi. Ariko mu rutonde gwama kabila hariya muri Kongo mwari muzi yuko hariyo kabila bita Abarundi. Ngira ngo tuzobiganira ko cyane tubyumve. Aha ni kukwereka uko twagiye turononekara koko. Kuko niba Abarundi bo muri Kongo bitwa ubwoko bumwe, kubera ko Abarundi bo mu Burundi bitwa ubwoko butatu, ibifisa aho bigagara. Ivyumvira abazungu bazanye bati abo bantu batugoye kugira ngo tubagondoze, koko ntabwo arabirabure, bategerezwa kuba bakomoka kuri umwe mu bana ba Nowa yitwa Ham. Baca batangura kubita Abahamite. Murazi uramaze kumva Hamite na Bantu icyo bivuga. Noneho ukimbabaza nuko mbona n'abana bubu ku marezo sosio bamwe biyita ngo Abayuda, abandi nabo ngo Abazulu, bivuye muri ivyo bya Hamite Bantu bidafisa aho bihagaze, bidafise umutwe n'amaguru. Tuzobiganira ko ndibaza yego. Tuzobiganira muko ndiko ndakwereka ivyazanye uguhindura Uburundi bwacu bakabugira ico bubishaka. Ariko ikibabaje nuko twebwe twabyemeye, turemera kuba ico bo bashaka, turibagira nuko Abarundi bari bameze kera. Kuko tutazi kuja ku soko kwiriba byo kumenya uko Abarundi bari bateye. Aha ni kwiriba tuzogerageza ngira tubyumvishe. Yego. Ivyo byumviro rero byaratumye kuko barabyigishije mu mashuri bazanye, byaratumye habinduka gose. Abaganwa b'inkebe bashize mu bwoko bw'imibereho bw'Abahutu barakumira. Kuva muri 29 gushika muri 45 barabakuyeho bose. Mugabo Abahutu n'Abatutsi bafitaniye ishari kandi atari bo babigize. Wagasore niwe yavuze ati mbega ko muzanye ico kibazo c'Abahutu n'Abatutsi muribagiye ivyo mwakoze mu ntwaro no mu mashure cyane ubugiraje ku mashure rero. Ku mashure Abadagi nibo batanguye, hama Ababirigi barakurikira. Ku mashure bashatse guha cyane ibibanza byo mu mashure abakomoka mu Baganwa no mu Batutsi.
abasigaye bandi barabakuye n'abashoboye kuza kwiga aha Astrida bakomoka mu miryango yari hafi y'abami ni Mwambutsa wenyine yasavye yuko baja kwiga n'ayahandi abazungu bari baravyanse. Ivyo byose biriko birakwereka ingene ibintu biriko birononekara. Tuje mu gisata c'imibereho. Mu gisata c'imibereho nababwiye yuko kera kwerekana ubutunzi yari inka n'imirima. Umuzungu acazana hela ni ijambo ry'ikidagi rivuga ifaranga bayita hela, natwe abarundi baciye bata amahera. Nivyo bije guhindura ingene abantu babayeho. Acazana n'amashuri. Ubu si bwa bumenyi bwo kuziko buhambaye n'ubumenyi bwo mu ishuri. Uyu mwana avuye mu mashure ntacubaha ntacumviriza umuvyeyi amwigisha cari cy'ubuntu, umuvyeyi amuha imigani amwereka uko abantu bategezwa kwifata, oya yumvira umuzungu. Naho uwo muvyeyi nawe agatangura kugira n'isoni yo kuyaga n'umwana wiwe. Nibi biri mu byatumye ibintu bitituka, kuko uyu mwana ariko arikata ku isoko ry'ubumenyi bw'ukuri, aja ku isoko ry'ubumenyi bw'umuzungu. Ibyatumye abasokuru n'abandi batunganya igihugu aravyibagira, nuko vyibagira ntiyabimenye kuko ntiyamwumviriza umuvyeyi we. Aho rero hatanguriye kuza ivya independence. Abagiye gusaba independence akenshi nabize, none abo bize abenshi bava muri bwa bwoko, ijambo ubwoko ryonyine ndaryanga kuko sibyo. Ubwoko abazungu bashizeho ati ni ubwoko, ni ubuhutu n'ubututsi. Rero umuzungu acatangura kubona ati aba bantu bashaka kudukura, oya ntitubemerera. Kutabemerera rero nuko bagwanya, aca batangura kugira recensement. Bavuga ati abari benshi muri iki gihugu n'abahutu, reka rero duhindure tuje gufasha abahutu. Aha rero abarundi tubirabe neza. Umututsi bakimushira hejuru yarasuzuguye ubundi. Umuzungu akiyereka yuko agukunda kumbe ntagukunda, aragukoresha mugwane na mwene wayo. Ni nka kujya kw'ikimoko, muramaze kubyumva bavuga ibya kera ngo umuzungu ntiyigera kubita ikimoko. Ninde yakubita ikimoko? Mu mugano cyangwa umutware? Aha murabona novuga mu gifaransa psychologiquement icyo bizana. Nukuri ntituzi ingwara dufise niyo zavuye, nitubimenye ngaho. Havutse icyo nokwita mu gifaransa complexe dufise mu Burundi ni complexe d'infériorité turavye umuzungu. Umuzungu tubona yuko ari igihangange aturuta. Mugabo nawe muri ya mayeri yiwe yatwinjijemo izindi complexe hagati yacu. Abatutsi bashiramo complexe de supériorité ngo bari hafi y'abazungu, ko baruta abahutu, ko baruta abahutu. Izo ni inyigisho zabaye iyo myaka yose y'ubukoloni. Umuhutu nawe bamushyiramo complexe d'infériorité, bica birakura bizana amaprejije, birazana kurabana gusa ucumengo urasuzuguye uwundi. Naho tubifise nuko niko bimeze, ko tumeze niko turwaye, kuko je ndayita ingwara, ama complexe ni ingwara. Ariko ahagiye kubihindurira azana igitigiri. Wa muhutu amushiramo complexe de supériorité y'igitigiri, wa mututsi amushiramo complexe d'infériorité y'igitigiri. Agiye mu bwoba nawe. Mugerageze kumva iyo micezo y'uwo muzungu ariko araduteranya, ariko ntitubibone. Mugabo tukaguma tubigenderako kandi tukabishimika rwose, tukaja no mu kwankana, bikaja muri politiki abantu bakamarana, tutararondera neza iyo byabo. Aha ndashimitse rwose kugira ngo abarundi batahure icyo ari cyo complexe d'infériorité, kwiyumva yuko umuntu akubita, kumva ko umuntu ari munsi y'ikirenge cy'uwundi. Yego. Ugacuzana rero twebwe abarundi noshiramo n'abanyarwanda muri aka karere turwaye izo complexe. Mu bindi bihugu vya Afrika barafise ako ga complexe d'infériorité uravye abazungu n'abirabure. Mugabo nta ma complexe de supériorité d'infériorité bafitaniye hagati yabo. Uravye umuluba canke umubembe canke umukongo
ntaza kugusuzugura ngo uri umunaka oya murangana murapfa ibya politike n'ivyo mukabo nta gusuzugurana birimo cyangwa gutinyana ariko twebwe kubera ibyo byatugiyemo bamwe babashize hejuru abandi babashyira hasi hageze igihe barabihindura abandi babashira hejuru tukama twibaza ngo baradukunda oya nta n'umwe gakunda muri twebwe ngo kuduteranya gusa kumbure mutumire wacu ntaguciriyemwo ikiganiro twari twavuze kimara iminota 30 ariko turabona umwanya usa n'uwatureze kandi ikiganiro tubona imenga ibibazo biracahari ntituramenya ati mbega ni giki cyatumye tumaze kwikukira bwaburanga tutabugarukana ngira kumbure nsaba n'imbabazi n'abariko baratwumviriza nawe uri kwadushikiriza kino kiganiro ngira ngo naho nari navuze ko ari igice cya nyuma tupfuma tumera nk'abasa n'abasozerera aho tugeze kugira ngo udukundiye tuzobandanye iki gice ubutaha kuko ndabona ko n'amasaha urakoze cyane kuko nivyo ikigabane novuga yuko nariko nasigura mu kiringo nise periode de conflit uko ibintu byagiye birahinduka hanyuma tuzuca tuja rero muri ikiringo ca independence aho abarundi bananiwe gusubira kwimenya ego nariko nderekana uko twagiye turahinduka mu mitwe ducika abandi koko niho narishatse rero use n'ushimangira utunasozera ico kiganiro kumbuye dushe turaba muri iki gice cyo inyuma yo kwikukirana aho twananiriwe turangiza na kino gice ngira ngo yego ndashimangira ko cyane kuntu mu mitwe yacu umuzungu yashizemo ibindi bijanye n'akaranga yifuza ko kaba mu mitwe yacu yego ivyo nivyo dukwiye kumenya koko kuko ntivyumvikana tuzi yuko Ntare Rushatsi yakoranye n'uwitwa Mitimigamba n'abandi Mitimigamba bita ko ari umujiji yego yakomoka ibujiji none ni gute abakomoka kuri Mitimigamba n'abakomoka kuri Ntare Rushatsi boba bansi yego ni gute dufate Mwezi na Bihombe ni gute abakomoka kuri Mwezi Gisabo n'abakomoka kuri Bihome boba abansi mu gihe tuzi ko Bihome yiguze umwami yitanze ku gihugu mugabo ibyo byose umengo twarahumye amaso tukaguma turi mu mbyane zidafise aho zihagaze gusa ku vyiyumviro umuzungu yatuzanyemo ngo bamwe nabo kwa hame abandi ngo nibere bantu utamenya niyo bavuye kandi bantu bivuga ururimi tukaba tuvuga ururimi rumwe rw'ikirundi twari dukwiye gusangira byinshi hako byose kumbure bikeye byose kuko hako bikeye ivyo dusambura byavuye hanze aha niho ushaka gushimikira ko rwose hanyuma rero mu gice kizokurikira tuzoraba ingene abarundi bamaze gusubira ku ntwaro uko bavyifashemo kandi novuga nti bavyifashemo nabi ngo byavuye kwa kundi nakubwira kare yuko uwo mwana yagenda mu mashure mu maseminari canke ya strida agarutse muhira nasubira kumva umuvyeyi ahubwo nibaje kumuha amategeko n'ingene ibintu vyotegerezwa kuba aha ibintu byapfuye koko kumbuye niho tuzohaduhera n'iki kiganiro cacu igera kabiri muri tituka ry'intwaro ya Came murakoze cyane reka kumbure rero hano abariho tugarukiriza kino kiganiro cacu cuno munsi twariko tubabwira ivyitituka ry'intwaro ya Came mwavyumvise ntidushoboye kurangiza kino gice tubabiki ikindi gice kigera kabiri twizere neza yuko ku munsi wa mbere ubutaha tuzobabwira uko vyahabuye bigenda inyuma yaho turonke intahe yo kwikukira abarundi bamaze kuronka ubwo bubasha cabagoye kugira ngo ntibasubire kugarukana bwa buranga bwo ku ntwaro ya Came nkuko twariko turabivuga reka rero dushimire umutumire wacu yatuganiriye kandi azotuganya no gice gikurikira nawe yari muganga Alphonse Rugambara tubashimire ko mwitavye ubutumire kandi mukatuganirira murakoze cyane Arsene nandi abashimiye ko mwantumiye tuzokwama tuyaga kuko ibintu nibaza ko bikenewe ko abarundi bimenya kugira bashobore gutora inyishu y'ingorane
tumazemo imyaka myinshi. Murakoze cyane, reka nshimire namwe muduteze amatwi kandi mutubwira yuko mukunda ibiganiro mukunda kwiriba. Nshimire Chantal Niragira yamfije mu buhinga bw'ivyuma, Arsene Ibitabuzi nabashikije kino higaniro duhana isango ryo ku munsi wa mbere, tubabwira uti murakarama murakagwira nk'ubwoya bw'inka na gawane. Inyuma ya kino kiganiro ni gitito nkuko mubimenyereye kuri radio Igicaniro, naho ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye. Emwe mwabaheberamwe Kwiriba ni ikiganiro c'imico n'akaranga abarundi bo mu ngeri zose bavomamwo, mukagira muti bavoma mwiki. Amayago, imigirwa n'imigenzo vyaranga abarundi baho hambere, ni n'akaryo keza ko kumenya kahise dutegura kazoza k'igihugu kubakiye ku muco wa kirazira. Umuco n'akaranga ni nayo nkinzo n'ikigwanisho mu guharanira no gutsimbataza intwaro ibereye n'ubumwe bw'abarundi. Gucumbiriza no guterera ni kuri radio Igicaniro.